nagomba kumenyesha yuko rero aya masezerano ku bwayo ni meza mugabo n'amasezerano igihe amasezerano y'ubumwe bwa Burundi asinywa hari intwaro y'umugambwe umwe hanyuma n'ubu turiko turaraba umugambwe uri ku butegetsi ufise intebe zose cese nk'ivyo vy'imigambwe no vyadukanye sinzo wabigutumye mugabo anumwe yabinumye ni ikintu mbanza ko nta ngorane kubaza gutera ukumenya kandi reka ucumenya rero kandi turi muri Barundi ega demokrasi nisigura yo ndagutera inkuru nare gutera inkuru mugabo ikisigano cyo gutera inkuru amabanga ya mbere mwatanguye kuzezwa vyagenze gute mwiyumvira ega n'amabanga menshi n'amabanga yabubatse yose ko ndubatse urugo arimo tegeza gutegura urunganwe ruzodusigaranira abana bacu zosigarana iki kinyamakuru canyu mwebwe muzopferega naho mwagitanguje nimushobora kubimboneza zamaho mu kinyamakuru ngo canke abantu bamaho muzopfa mugisigira abandi bana tuzuye kubabwira ivy'abahutu ivy'abatutsi nakubesheje mu bintu bimbabaza ivyo bintu ndiko ndabivuga birambabaza kuko birimo ubujuju bwinshi cyane hanyuma mbere ivyo biheze cyane njira mu gisirikare cy'u Burundi ndamara imyaka 9 arunga umuntu hajejwe amabanga menshi gutwara abasuda bataruka kaguha 2 3 4 5 gasanga mbere baguhaye na benshi ukabujejwe barogeze kwipetiri heno ivyo n'amabanga rero ucakame n'amabanga y'igisirikare imyaka 35 irarumanye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uno munsi kuri BITV dufite umutumire adasanzwe twatewe iteka cane ryo kwakirwa n'umushinga ntahe Jean-Claude Karegwa Ndenzako mwene Ndenzako umujenama w'umukuru w'igihugu ajejwe igisata ca politike imibano n'imico kama nagomba muha ikaze cane aturamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi biwe hanyuma duheze tuganire murakoze cane kuntumira muri kiganiro ndaramukije abakunzi banyu ariko n'abansi banyu ntaco dupfa nawe ndabaramukije nyakubahwa Jean-Claude mwashobora kutubwira muri make Jean-Claude Karegwa Ndenzako ninde n'umuntu ki yakuze gute ameze gute iki kibazo kenshi ndakunda kukibaza umutumire mba ndonse ubwa mbere kuri televiziyo yacu kuko murashobora kuba murazwi barabazi ariko hariho abashobora kuba baravye kino kiganiro ugasanga ni rya mbere babonye kuko turabwa n'abantu bari mu mice itandukanye y'isi kugira ngo bashobore kubamenya mwashobora kubabwira reka ngerageze birangora kumbure kuvuga byose ariko ndavuga ibikenewe imvugira kwemara y'umugabo ngo ikundwa na bake fata ko Jean-Claude Karegwa Ndenzako muri uyu mwanya ari umutumire wanyu ariko kandi ajejwe amabanga mu biro mu ngoro y'umukuru w'igihugu nk'umujenama ajejwe ibibazo vya politike imibano n'imico kama imbere yaho yarabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu arasubira umuvugizi w'uwundi mukuru w'igihugu ariko yari yakoze n'andi mabanga hanyine mu ngoro y'umukuru w'igihugu hanyuma n'umuvyeyi afise abana 4 n'umupfasoni umwe akaba ari umuntu akunda cane ivy'imico n'imigenzo by'u Burundi ariko n'ibindi bihugu atabisize inyuma akaba ari n'umwigisha mu bisata bitandukanye by'amashuri ya kaminuza akaba kandi ari umuhumure w'imyaka 51 urumva acara umujene bivana urumva kuba afite imyaka 55 ndacari muto kuba afite imyaka nk'iyo yiwawe ndakuze ariko uko ngana kose ndacari muto nibwo butindi murakoze cyane birabasha kuba umuvugizi w'abakuru b'ibihugu babiri mbega aho birabaho mu isi byari bisanzwe bibaho canke byatanguriye kuri mwebwe gusa mpaswe kuvuga nti ntibyagenewe bose kandi si by'abatumwa kuya kwa Eklezia Katolika nta kigoye kirimo rega umuvugizi aho akazi kiwe koroheye avuga ivyo yamubwiye avuga hajya yabarije yaba kwivugira n'ivyo bigoye mugabo kuvugira undi muntu biroroshe kuko arakubwira ati genda uvuga ibi nawe ukagenda ukavuga ivyo niteka rero ubwa mbere ho kumuvugizi w'umukuru w'igihugu n'ubundi akakwizera byabaye imboneka rimwe mu mateka y'isi cyo gituma avuga nti Imana inahazwe mu ijuru ku isi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira none byavuye kuki niba no ku isi yose bidasanzwe bibaho mwebwe byabashe mwe mwiyumvira ko byagenze uko kuri mwebwe gute
hari ibintu bigoye gusigura usanga bisiga ubwenge bw'umwana w'umuntu. Iyo unyotewe uravuga uti ndanyotewe kubera nshaka kunywa cyangwa kubera ntanyoye cyangwa kubera mbonye abandi bariko baranywa. Mugabo iyo utsitaye ntushobora kuvuga ngo nashaka gutsitara cyangwa ngo ntsitaye iki cyangwa ni kubera uwo muzi w'iki giti uri ngaha. Oya, ufata yuko ari ubuntu Imana yakugiriye, ntiziha bisize. Hama ngo uhawe n'Imana avuga ngo baraguze cyangwa kita umuhinga. Byarabaye rero, kandi n'ibindi je ndiko ndabiraba n'ibindi byiza bizoza biguma biza. Nguma ndabirindira ibintu byiza biguma biza. Iyo ushimye Imana nayo urufise byose. Imana ifise byose. Wewe uyizeye ukaba wizera ko izoguha, iraguha ko nizo ibyayo ntibihera ntibihezwa. Okay. Umuntu wese iyo ari muto ntaba abazi kazoza kiwingene kameze. Umuntu amaze kuzezwa amabanga atandukanye mu gihugu kandi akomeye, ubuto bwanyu bwari bumeze gute? Mwana abantu bameze gute? Nibiki mwoba mwibuka muri make mwoshobora kutubwira n'urundi rwaruka canke n'abandi natwe bwe twese turi ngaha dushobore kwibuka tuvuge tuti uyu muntu nawe yarigeze kuba afise ubwana buto bumeze gutya, yarigeze kuba ameze gutya mu buto bwiwe. Iyo uri kuraganira n'abantu benshi bivuga amazina y'ubuhizi niko bayita, abantu benshi nta numwe yivuga nawe urabizi. Nta nkumi yinegura, none umwisoke nta nkumi yinegura. Je mugabo no kubwiza ukuri yuko umuntu yankize ubusore n'ubwana bwanje yahiriwe cyane. Nari umwana kubagana, agorana muhira, agorana kwishure. Sinari umwana yoroshe kabisa, sinokubesha ngo nje ko nitera amashugwe ndagusiga inkore ku maso. Ariko kandi naho nari umwana agorana kubagana, yonesha narya nkonesha, nateka nkazigiza. Hari igihe napfuvya, narararira akizi ndiko nakina umupira ugasanga ndabeshe ko ntaye narariye nk'ingize igitsindo. Byari ibintu byinshi novuga ko by'ubwana nyene. Ubu ntoba ngikora kandi ajya ngo ukize ubwana arasuhuzwa. Ukize ubwana arasuhuzwa n'ingwara. Ariko nari umwana agamburuka, akunda ibikorwa, asenya akavoma, aturutsa agacura, kahira. Byabiguye mbere kuntandukanya n'umukobwa. Ibikorwa by'umuhungu n'umukobwa iwanje nico kimwe. Nundazi gucumba, kwarika, nkabiriza, ngacumba, ngahakura, gukuka, gukubura, guterera. Ibikorwa byose bikorwa n'umwana w'umurundi yarezwe mu ndero mu muryango w'ikirundi. Yarejwe ya ndero y'ubutwari, y'ubuhizi, y'ubutore, y'ubuntu, byose narabikora. Hama no mu ishure sinarinze ubwenge cyane, mugabo ni benshi nasumvye. Benshi ba ivyo sinokubesha. Wabanga wakangaye ka Jean Claude? None nkubona gwe ko nabaye wa kabiri mu ishure y'abana batatu, ucuba ngo nanize ubwenge cyane. Warinze mu ishure y'abana batatu gute? Bigenze ntidubabe dushavuza abo twiganye no narasumbije bakibaza yuko ndabarabira kuca nkabo nase kwereka. Ivyo reka tubikeze tubigire ubundi munsi. Utugiye ko wakora ibikorwa bitandukanye vy'umwana we yarezwe mu ndero y'ikirundi, yareze mu muco w'ikirundi. Kwari kimwe akora ibikorwa bimwe vy'abakobwa kandi wari umuhungu, vyo bavyava kuki? Woba wapfutse ata abigeme muvukana n'umuvyeyi wanyu yabareze gutyo kubera iki mwari? Washaka mbere navutse mu muryango abahungu n'abakobwa bangana. Ariko kandi na jewe mu mutima wanje nabikora kuko ndavyishakiye. Kujya ivyo yawe kuko avyishakiye. Nabo kuko twe twamwishe yapfuye kuko avyishakiye, ndashaka ntiyari gupfa. Je nawe numva ndabishaka kugira ntihagire umukobwa azonkengera ngo avuge ngo ibi ni vy'abakobwa urya ntiyo bikora. Eka nabikora byose kandi nkumva ndabikunze. Nta gahato kari mukaya n'ubu ndabikora. N'ubu urabikora? Yego jewe ndateka muhira ndoza ibirahuri, ndoza amasahani, ndazimana abashitsi, ndasasa aho ndyama kandi nkavyigisha n'aba n'umushitsi aje kundamutsa muhira. Ndaje kuraba ko aho yaryamye yagiye ashashe, ku isahani yariyemo yayitwaye, nkamubwira nkoresheje amajambo imvugo mbabarira amatwi y'indero, nkabwira nti byari kuba vyiza ubigenje gutya. Je ndumwigisha umwigisha aramenye ingene yigisha kugira ngo hari caba keneye, kuko jewe ndi ngaho uyu munsi hari abandi, ejo hazoza abandi nabone bahave.
nzopfa sinamaho nifuza ko ninapfa abana banje bopfa inyuma yiwanje naho bashobora gupfa imbere yiwanje ko ntihapfukuze hapfugeze ngomba kuzobasiga mu minwe myiza tegeza gutegura urunganwe ruzodusigaranira abana bacu uzosigarana iki kinyamakuru canyu mwebwe muzopferega naho mwagitanguje nimushobora kubimboneza zamaho mu kinyamakuru ngo canke abantu bamaho muzopfa mugisigira abandi bana nibaza ko muzonezerwa rero mupfuye kikagumaho izina ryanyu rikagumaho naje nipfuza yuko nopfa hasigaye abandi kugira ngo abantu rero baze bamererwe neza dutegura bazobasigarana ni ikintu ciza cane tuduze gatoya amabanga ya mbere mwatanguye kuzezwa vyagenze gute mwiyumvira kuko numva jewe ico niyumvira ko umuntu wese bamuhaye amabanga akomeye mu gihugu araba ngiruragira bavyita gute emotion yari yihe vyari bimeze gute yaraye wotubwira gato ingene vyagenze niba ari apere baguhamagaye bakakubwira bati burya murajejwe canke barabasurprenye barabibateguje vyari bimeze gute ega n'amabanga menshi n'amabanga yabubatse yose ko ndubatse urugo arimo ariko reka nkubwirwa mbere ho je narize mu seminari imyaka 7 umuvyeyi wanje yarasenga cane agakoranye n'abandi babanyi baba Kristo wa Katolika basenga kugira ngo umusaseredoti nteko tabaye umusaseredoti nishangira mbaza Imana hari ndibuka ijambo jewe nyine nanditse mu ishure ry'umwaka w'indwaho niyiga yari yanditse mu gifaransa ryavuga oya mu kirundi ryavuga ngo mukama dufashe dushobore kuba ico ushaka ko tuba uba mukama no dufashe dushobore kuba ico ushaka ko tuba iki rero ndi uyu munsi ikiri Imana yashaka nawe uri kugwana gute ntivyari gukunda ivyigeze bikuza mu mutwe kuzoba umupatiri hanyuma ngo bifume byanka wagerageje wagiye yiga naragerageje nyene mugabo biranka kubera Imana yashaka komba ibi nyene nabaye abumva rero muri ayo mabanga yo kwitegura ubusaseredoti nabaye umukorezi ngakorera nyuma ya patiri waragiye mu gisata c'amashuri bijya vyo muri grand séminaire apart ama petit séminaire nagize imyaka 7 seminari ntoyi hanyuma mbere ivyo biheze ncaninjira mu gisirikare c'u Burundi ndamara imyaka 9 harunga umuntu hajejwe amabanga menshi gutwara abasuda batatu bakaguha 2 3 4 5 gasanga mbere baguhaye na benshi ukabujejwe warugeze kwipetiri heno ivyo n'amabanga rero ucakame n'amabanga y'igisirikare oya none nagira ngo ipeto bufise rigumari ipete ikuguma oya narashubije bararitwaye bene ryo ubu nibereye mu buzima busanzwe bitubuzima busanzwe nkuko umenga bwa buzima budasanzwe reka twibandanize mu buzima busanzwe ni bagomba ko tuganira ivyo wonye tubigaruka ko hanyuma barahugiye amabanga atandukanye ama mu muryango njejwe amabanga y'umuvyeyi nkaba imboneza mu rugo nkaba akarorero mu muryango hanyuma ngaha naho mu biro vy'umukuru w'igihugu ndahamaze imyaka myinshi kuko nahinjiye itareke 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2011 natanguye kuza imyaka 10 n'ingahe ni 5 ni imyaka myinshi ariko ntucu uvuga ngo harageze kubisa abandi ko intango y'iteka yamara igicuga n'ubumbwe ati mara yindi 50 n'ivya bishoboka umva none ko wabwiye yuko nagira uba wifuza ko n'abandi baza bagashikirwa nagira oya muntu wese ajya ronka ivyiwe nanugira ngo nibi vyonyene bihari nubona ega nivyo vyiwe bo bikora bagashikirwa abandi bagira bakabashinga amateka abandi bakenguza amateka abandi abapfumu abandi abavurati abandi abaganga hari ibintu vyinshi abashoferi ba modoka nini noyi Imana ntirenganya yagenda kubwiza ukuri Imana ntirenganya shima ivyo yaguhaye kandi yo nyine kikwigisha ningene bigukwira kuzura umuntu ajya rimwe ku munsi yamane arashobora kunezerwa gusumba uburyo 5 ku munsi murakoze cyane reka tudoge tuje nibaza ko tuzoronka umwanya wiyaguye ikindi gihe tukaza tukaganira ku buzima bwanyu n'ibindi tuhifuza mugabo reko no musi tuvuge ku vy'amasezerano y'ubumwe bw'abantu vyatuzindukanye hano mwatwakiri mwoshora kutubwira muri uko iby'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ingene ico bifatwa mu biro vy'umukuru w'igihugu bega bimeze gute bimeze muri uno mwanya mu gihe haheze imyaka 35 ayo masezerano yemejwe ukindondera ngo tugirane ikiganiro sinari nzi kuja kumbaza ingene amasezerano y'ubumwe bw'abarundi afatwa mu biro vy'umukuru w'igihugu nari nzi ko ndondera nk'umuntu akuze yabonye ivyayo masezerano yabibayemwo ingana yibayemwo ariko ntaco ndashobora kukwishura mu biro vy'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni mboneza ni kizigenza n'urumuri
ni icitegererezo mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Hajya baravuga ko hari kizigenza canke kizigenza mu nzego z'umutekano kwivuna abansi, bakavuga ko hari umucamanza kizigenza, bakavuga ko hari Sebarundi umukuru w'igihugu. Mugabo hajya no mu mico y'abarundi niwe ari kizigenza, no mu bumwe bw'abarundi niwe karorero, no mu by'uburimyi niwe ari kizigenza, no mu by'ubworozi no kuroba wewe rega afise ingabirano Imana imuha kubera imuhaye igihugu ihanga ngo aritwara, irafise ingabirano imuha twe tutagira. Mfatire kuri ivyo by'ubumwe bw'abarundi na karorero ni citegererezo umukuru w'igihugu ni Sebarundi. Umuvyeyi rero yamashaka yuko mu bana biwe harangwa iteka n'itekane, bafatana mu nda, bagasangira ikivi, bagasangira ikigega, bagasabikanya. Ivyo arabishira mu ngiro mu gutanga amabanga, arahaba ava mu bumanuko, mu burengero, mu buraruko, abo hagati, abagenda n'ubumuga, abanyavyaha bavyinshi babikeye bike. Bavuga ngo niyo ivyaha ikibozi irakirigata. Wewe ivyaye ikibozi irakirigata. Umuvyeyi yavyaye inzoka bafata inkoni ngo bayikubite, abonye bayikubita cyane ati murakubita buke buke n'icamvuyemo. Kuyo nzoka yari umwana. Umukuru w'igihugu rero afise ibigaba, arafise abagororotsi, abo sagereza kubegeraniriza hamwe, kubigisha, kubihanganira no kwizera yuko bahinduka. Kuri ivyo vy'ubumwe rero niwe citegererezo, no mu ndahiro arahira, urabizi yuko avuga ko azohagararira ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ariko ivyo rero biraja mu ngiro, akavyerekana mu bikorwa, ahuza abarundi mu bikorwa bitandukanye kugira ngo basangire igihugu. Yego, murakoze cyane. Nk'umuntu nkuko nyene wari ubivuze sinacibagiye, uri umuntu yabayeho, nibaza ko mwarutse ayo masezerano yagiyeho, mwaruka muri ko murakura. Ni iki mwoba mwibuka ico gihe ayo masezerano? Wewe tureke ibiri mu mpapuro, tureke ibigeze uko uvyibuka byari bimeze gute? Mbega ibi coba ari iki coba cari catumye ayo masezerano, ibikuru bikuru byari vyatumye abarundi bifuza kugira ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi? Igihe amasezerano yatogwa yemezwa, jewe nari igikwerere, nari umukangara. Igikwerere n'umukangara urabona umwana yavutse aratangura akaba avuka ari kibondo, amwita ikibondo kuba muvyaye, arabigifata nzoka, arabigitwengera abarozi, arabigitambambuga, arabakira dagadaga. Ageze mu bigero byo gukura avumbuka cyane, nka kurya umukobwa azana igikiriza kinini gisumba ico yari afise, umuhungu agahindura ijwi, akazana ubwanwa n'ubwakwa. Aho muri ico gihe umukobwa acaba umuyabaga, umuhungu akaba umukangara. Muri ubwo buyabaga bw'umukobwa araba inkumi, mu gihe bamukumiriye atakiryamana nabo basangiye igitsina baca bamwita inkumi. Hanyuma nyina abonye ko hari ibimenyetso vyerekana ko yakuze, akamwita umukobwa, mbere akabwira abantu mu umuntu akeneye kubaka urwiwe, wa mwana wanje muramuranga, ubu n'umukobwa, uvuga ko inkwano bozakira. Ku muhungu rero iyo ageze nawe muri ivyo bigero byo gushobora gukwa, baca bamwita igikwerere. Rero nari igikwerere, nahise imyaka 16 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991. Urumva sinari muto, niga mu mashuri yisumbuye mu seminari imugera. Ico gihe hari hamaze imyaka 2 hari ibiganiro bitunganijwe mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Natwebwe mu seminari imugera ndibuka yuko abarongozi b'igihugu batandukanye batugendera batubwira ibyabaye Ntega n'Amarangara, bamwe ntibategera n'ivyo ari byo. Twaravyumva, bakavuga ko ibere ryayaze kandi ko ataraho gusa, bakatwibutsa ibyagiye biraba muri kahise ku Burundi, ingene abarundi ibere ryayaze bagacanamwo bakicana. Bakavuga ko tugomba gusezera. Baraza ku mashuri bakavyigisha. Yego cyane, baravyigisha ku mashuri bakamara iminsi, ntibaza bihuta. Je ndikwiye kumenga bamaze kwishuri iminsi 2 canke 3, sinibuka neza kuko ico gihe ntivyari bindaje ishinga cyane. Ico ni gigabane ca politike ku mwana w'iyo myaka kitaba kiramuraza ishinga. Ariko nk'ubu no bumenga no vyinjiramo cyane nkabirondera, uko ni gigabane ca politike ikomeye, kuko ntakubesha ubumwe haba mu muryango, haba mu gihugu, haba mu gisirikare, mu gipolisi, mu bihebe Imana no mwebwe n'ikinyamakuru canyu. Ubumwe butosekaye ibintu byose bica bisambuka. Twega abantu barigiye baduge bashikima Imana iri. Hanyuma rero batanguye kutumvikana, bavuga ururimi rumwe zibindimi nyinshi, baca baratatana ntibashitse iyo baje. Ubumwe ni navuga ko ari inkingi n'inkinzo y'iterambere, y'amahoro, itekane by'igihugu.
ego muravuze yuko ico gihe mutari mubizi cyane ariko ubunye mubona yuko mwovyinjiramwo mubona none icari catumye ayo masezerano bifuza kuyashinga vyoba vyari bikenewe vy'ukuri canke ubunye vyoba bikiriho? Byari bikenewe cyane yuko abarundi bava ibuzimu bakaca ibuntu bakagaruka ku karanga n'akarangamutima byaranze basokuru na basokuruza bakagaruka ku isoko ry'ubuzima bw'umuntu bw'umuryango mu kibano bw'igihugu nyakuri kuko ubumwe wumva abarundi bari babufise kera imbere y'umuzo wabasesa nkuyoze imbere y'umuzo w'abakoroni abarundi bari bafise ubumwe bukagaragara mu kubaho kwabo mu inzoga batora imikenke bagasoma mu ntango imwe abarundi Ega no mu nyambaro abigene bambara haje impuzu zo ziragira ubumwe bagerageza kwambara izo musi zo hejuru izo musi yo musi bakambara ibirezi bakambara ibihete bakambara inyerere bakambara byose hageze gukora bahindika ibiri bwari ubumwe hageze kuragira n'abasobanurira uwundi baragira hamwe bwari ubumwe n'inshake bwari bwarapfuyeho abanyamahanga bamaze kuza basisa ngozo abakoroni barabutosekaje cyane batangwa gusambura umuryango umwana bakamubwira yuko se wiwe ari patiri atakiri se wiwe ko yokubaha cyane patiri na pastori aho kubaha se wiwe umuvyeyi aratakaza kuko haje igihugu ishingiro ry'igihugu umushinge w'igihugu n'umuryango iyo umuryango umaze gusambuka n'igihugu gica gisambuka umuryango barawusambuye barazana n'ibintu ni byinshi no kubwira uzuze umuswe tugira iganiro ku muryango ku muryango ni kigabane kinini kigize ubuzima bw'isi ubuzima bw'igihugu ubumwe rero bwarasambutse bana bati byo bavyiza dusubiye kubusanasana abarundi tukavavanura n'injyane zamoko yamomekerana kuko ayo moko umva batubwira ngo abahutu abatutsi n'abatwa ajya namoko yamomekerana kuko nta bwoko butatu bwo vuga ururimi rumwe abahinga mu vy'imibano no kubaho kw'abantu bavuga yuko ikintu cambere kiranga ubwoko n'ururimi ni haba ari mu Burundi baje batubwira ngo hari abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa bazoca batwereka igihutu igitwa igitutsi n'ikiganwa nitwamara kubona twemera tuti ego koko amoko nane mugabo ni jaba ikirundi ariko rurimi ruduhuza twese turabarundi ivyo bindi vyayo moko yari imigwi y'abantu bivaye n'ukuntu babayeho iconze nuko nahise mama wacu arambwira ati umuhutu ntashengera bagiye gutumwa mbwa ntibagomba kuvuga umuhutu mazuru canke umututsi wa mazuru oya bagomba kuvuga yari imvugo kuvuga umukozi kuvuga ibyo no kutamu classe sociale umuntu harimo. Okay, murakoze none ga Jean Claude mubona vyukuri iko vyari vyifujwe kwa ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ico yari kumara mu barundi canke iki kuko turibuka neza yuko yasinywe mu 1991 mu 1993 ubwo nyene hacaraba intambara none guhera ico gihe tuduze gushika n'ubu ayo masezerano mubona yuko vyukuri ico objectif bari bafise barayishitseko abari bayashinze uvuze ko intambara yabaye mu 1993 mugabo sivyo yatanguye mu 1991 mu 1991 hariho umugwi witwa Paripehutu wateye ngaha mu gisagara ca Bujumbura uratera no mu ntara ya Cibitoki urumva nagomba kumenyesha yuko rero aya masezerano ku bwayo ni meza mugabo na masezerano novuga yuko atashitse kuco yategezwe gushikako na masezerano novuga ntiyitondewe neza kuko no kubanza rega abantu baragomba kuvura igiterwa bagomba kivura amashurwe canke amababi kandi ingwara iri mu mizi ntibashitse mu mizi rero bari kubigenza gute none uko bari kubigenza bari kurondera urabona abarundi bara abarundi w'umutima bara abarundi b'abantu bafise ubuntu imbere y'umuzo w'abakoroni bwana bw'ubukoroni bwasambuye imico imigenzo ukubaho runtu kw'abarundi ivyo rero vyabaye umwanya muremure cyane vyateguye umwanya muremure cyane nuko abarundi baragwaye ingwara y'amacakubiri
barasinzikara. Iyo umuntu yamaze kugwara agasinzikara, nk'umuntu yagwaye igikomere ntakivure n'ingoga igacika igisebe, n'abakivugwa n'ijya miti bikomere isanzwe, acavugwa n'umuti bita umuruturutu, n'umuti bawusutseko uravuza induru umugabo uravura igisebe. Abarundi rero kubera basinzikajwe n'amacakubiri mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwabo, bari bakeneye guca baronka imiti itandukanye, imwe ikaba imyinano, indi ikaba imivugutano, indi ikaba imiterano, indi bakayitanga mu binini, indi ikaba mu byo barigata. Iyo miti ku miti ikoranye harakenewe imiti myinshi kandi bakayifata buke buke mu mwanya ukwiye. Si kuvuga yuko uza uno munsi uvyuka mu gatondo ngo ubumwe bwatosekaye ngo ndabuzanye ngo ndabahaye amasezerano ngo ngayamwe yatoye ngo ndamanitse ibendera ngo kandi mbere ngo ndagize n'icibutso c'inkwi ziri ku mugozi musenyere ku mugozi umwe ubuca buboneka. Nacu murakoze. Igihe amasezerano y'ubumwe bwa Burundi asinywa hari intwaro y'umugambwe umwe, hanyuma n'ubu turiko turaraba umugambwe uri ku butegetsi ufise intebe zose, haba muri leta, mu bashinga amateka no mu bakenguza amateka, mu gihe ubwo bumwe bwa Burundi bwavuga yuko ubutegetsi busangirwa na bose. None twavuga yuko ayo masezerano ariko arubahirizwa muri kino gihe. Cese nk'ivyo vy'imigambwe no vyadukanye sinzo wabigutumye mugabo anonge yabinumye ni ikintu mbanza ko nta ngorane kubaza gutera ukumenya kandi reka ucumenya rero. Imigambwe iri muri vya bintu kakabikabishe abakoroni batuzaniye. Sokuru nta migambwe yarimwo, sokuruza nta migambwe yarimwo, Yezu nta migambwe yarimwo, ntare ushatse cyambara nta migambwe yarimwo. Abarundi rega bamanye umugambwe umwe, bwari ubwo bumwe nyene, bwari ubwo buntu, bwari ubwo butwari, bwari ubwo buhizi. Bakagira Imana, bakagira umwami, bakagira Uburundi. Iyo yari imigambwe yabo, bakagira ubumwe, ibikorwa amajambere wari umugambwe wabo. Ivy'imigambwe rero tubireke kuko ntaco bishobora kutuzanira. Ego twararuguyemo twaravyinjiyemo, mugabo kubganje yaba twoshoye kuronka navyo n'ingene tuvyikuramwo tukabiheba tukitwa Barundi. Ega demokrasi nisigura yo ndagutera inkuru nare gutera inkuru mugabo ikisigano cyo gutera inkuru gatoya ntera inkuru gatoya oya tuzobigaruka ko zo gutera inkuru hanyuma. Demokrasi ni wa wibaza kwishingiye ku migambwe myinshi. Nukuri uwabikubwiye yarakubeshe kandi ucumurondera umvuye ngaha nyene murondera uti warambeshe ti so kuri basokuru ku muntu wara y'umwami na hata migambwe yari yaruti hariho demokrasi, hariho kwishira no kwizana, hariho kweza gateka kazi na muntu. Abarundi imbere bara abantu bazi byo gateka kazi na muntu na demokrasi kwishira no kwizana imbere y'imigambwe myinshi. Bari none umbwira ico negura mu ntwara yo cyane tuzokivuga ko iyo ndimo sinabiteguye nje kuvuga kuri ico kiganiro. Reka tubirazi imigambwe myinshi n'uburyo bwo kugabura abantu. Wabizanye rase ariko ararondera kuko ibi byose kuvuga ngo Burundi burangwa n'ibendera burangwa n'iki ibi byose twari kugira gute none rero navyo byari guca n'igihe twari dufise ibendera twari tubuzike twaguma kiriya gihe ko taje twari mu ntara nakubwiye hari ibyo twaguyemo cyangwa twararuguyemo nta kundi mugabo sivyo. None wowe uyujyame nkunda kubaza iyo uryamye iyo urakora ibikorwa hajya wiyumvira ibendera kangaha umbwire wowe mu mwanya uri kuranyuzoga nko mu kabare cyangwa uryamye cyangwa uri mu wiyumvira ibendera kangaha uyumvira ibwirizwa shingiro kangaha uyumvira imigambwe kangaha. None twari kubigenza gute none kubgawo bona iyo bitaba koko bibahari dutora ibwirizwa nshingiro tuga idrapo ry'u Burundi kaba ryo ribendera n'ikimenyetso dukoresha igihugu ahantu hose tugiye cerekana ko turi Abarundi. Twari kuca tubigenza gute iyo tutaba tubifise? None twabaye Abarundi kubera ibyo oya ntitwara Abarundi imbere mugabo tuba dufise ikimenyetso. None si ikimenyetso kituranga abaje basesa nkuyoze ako wambaye kakandi ku Burundi Burundi ndabufise mu mutima ndabufise mu mutwe buri mu maraso n'umutima wanje kuratera ndumva kutera uririmba Uburundi. Mugabo wo kubona iyo menya gute kuri Umurundi mera wowe uri nka umeze nka babantu bacira urubanza ibahasha. Urabona ibahasha uzuyiraba irashobora kuba iri kwa mashugwe utuntu ducafye ko twiza iyagayaga mugabe iri mitangazo ryo kubika cyangwa ryo gusivya urubanza. Ibasha ishobora no kuba icafu yaguye mu vyondo mu mase n'ibindi vyandagutakiye bibi ariko iri mu butumwa bwiza irimo n'imfashanyo. Igihambaye rero si bahasha igihambaye ni kete. Ego Umurundi ngaba rose yarimvye Umurundi w'ukuri ngena meza ati woba yaramubonye
uwamwumvise cyangwa uwamwiboneye yakimagije amaguru amutangarira. Uwo yamubonye ubwa mbere ntiyamubonanye ibendera, oya ntiyamubonanye ibwirizwa shingiro, oya ntiyamubonanye umugambwe. Umurundi ingene avuga, ingene araba, kajya ngo ijisho rigutuka inkuba n'igutuka inkumi ntaravya co kimwe. Umuntu afise ukuntu araba akuravye wota amacumu nawe ugiye kumwica, afise ukuntu avuga, afise ingene azimana, afise ingene atambuka, afise ingene yambara, afise ingene yerekana ikigongwe, afise ingene atamba mu ntambo ziwe, afise ingene yigenza mu bibazo bitandukanye, bikwereka ati n'umuntu adasanzwe, umuntu yaremanywe isho ry'Imana koko. Ego ubu mu masezerano bw'abarundi baragize n'indirimbo ururimbo ruhayagiza ururimbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi. Mbega mwe nk'umuntu adukurira, nk'umuntu yakuze bihari kandi nk'umuntu umutohoza mico, mwibaza yuko ajya amajambo bakoresheje bo bayavuze kubera iki bagize ajya amajambo nyene ari muri rurya ruririmbo? Mbega uraruzi? Yego mugasi kose sindarutse kumutwe. Urima agace na gatowe. Uzikuririmba sinoririmba navuga mu majambo. Amajambo ngira agace gatoyi wowe uzitwumva. Ubuzima ni katihabwa ntitubuhaze, urwanko ntigubaka, turwanya amacakubiri. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye kuvuza amajambo y'inkoramutima, amajambo akomeye gose. Rero rujya ruririmbo je nagomba gukeza abagwanditse, uretse yuko rufise umudiho mwiza cyane, rurimo amajambo y'inkoramutima. Abantu rero batanze bya rurimbo je nifuza kuba rune twoja turaruririmba kenshi, ntitururimbe gusa ngo biherere ku rurimi mu majambo, turuzirikane, tuzirikana ry'amajambo, dukore ivyajya amajambo atwarijya no kubesha hamwe twogendere biri muri rujya ruririmbo, twatubishira mu bikorwa, twoca dukira. None ugwaruka ubona ni binyene nagomba canda nagarukako, kubera iki rujya ruririmbo tutarukoresha mu mashure ngo tugume tururirimba kujya baja kuri drapo bakaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu, bagaca bagira ko ku buryo ruguma rugaruka no mu buzi bwa leta no mu buzi butandukanye, kugira ngo nkuko nyene waruri kurabivuga bitwinjiremwo, bitubemwo, bitugumemwo, ku buryo ry'amajambo asigara ariyo tugira. Sinzi mugabo abana bacu biga nabi, biga ibintu byinshi, biga indirimbo nyinshi, ubw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko tutazi nawone ku Imana izo ukingira ubw'umuhagaze nk'umuryango wona ibiriko biraduka ku isi, ni bishobora guhungabanya kurya vyahungabanije umuryango kama w'abarundi, bishobora no guhungabanya iyi miryango ya politike n'ubutunzi. Ariko igihambaye ku bwanje suko abana borurimba ku mashuri, ahubwo turakwiye nuko boshaka ese je namavuga nti ese bo kwibagira mu masezerano y'ubumwe abana bacu, kuko ukora hasi ukibutsa ingugibuye, kuko bashaka kubaza nayo masezerano. Ega ya masezerano yose barundi twagiye, hari amasezerano abiri mu Burundi, oya sabiri gusa, hari hajya y'ubumwe bw'abarundi, hariho ya Kigobe Kajaga nyene bagabura ubutegetsi bamaze kugandagura Mekero Ndadaye yari yatowe n'abarundi, hariho n'amasezerano ya Arusha, hariho n'amasezerano yo guhagarika intambara yabereye Pretoria, azagira niyo yarusha. Oya yarusha yarabaye, babona intambara ntihagaze kuko umugwi hari umugwi wacibandanye ugwana, mu nyuma rero bati turakeneye kandi amasezerano yohagarika ingwano igahera gose, arabera Pretoria, hama bagwanya suzugwanisho hasi, baraza mu nzego z'igihugu. Aya masezerano yose mvuze nayo y'ubumwe bw'abarundi gusa, afise ibendera, afise n'icibutso, afise n'agakonje ku binebwe. Hajya uyu munsi rero n'umunsi ucuboneka wikonje, yandi yose nta konje ihari, nta drapo, nta cibutso. Ni byiza muga uko turayabwira abana n'abamenyesha amakuru, baca batubaza bati none byari byagenze gute kugira ngo masezerano abeho. Cyasubira muri bya bindi duzuye kubabwira ivy'abahutu, ivy'abatutsi, nakubeshaje mu bintu bimbabaza. Ivyo bintu ndiko ndabivuga birambabaza kuko birimo ubujuju bwinshi cyane. Iyo turiko turavuga ubwoko, ego n'abantu babitujanye mu bujuju bwinshi cyane. Je nageze kubabara iwacu, umuzungu yaje gusaba umugeni, hanyuma baramumuha, abantu baneze ko cari yongo aratomboye shanga ujya mukobwa wo kwantuze ngo atwawe n'umuzungu, mugabo wundi aza umutaza gusaba umututsi kazi, batereka reka ntugende nibishoboka. Uri umuntu musangiye imico, musangiye ururimi, muri bamwe musangiye muvoma hamwe, musenya hamwe, musangiye ubupfa no gukira, ukamenga ntimwo kubakana umwaka urugo, mwaka kuva ku muzungu
Rumonge mugabo wita Rumonge kugira ngo abantu babagwanye ba bantu barumariza kugira abarundi bumve yuko batewe koko bivune yavuze ko ari bihume bihumeka abazungu banje bajya barabu uko harumarira ati bihume bihumeka ati nibisigo bifise ibirenge bitagira amano kono umuntu yambaye ibirato amano ntaboneka abarundi baravye babona koko ko bari bambaye ibirato nta mano bafise ati nibisigo reka tubike ko tubimara ugaye ni nayo nyene ni racisme nabo nyene barakoresheje nayo si racisme bakoresheje umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye kandi nta kundi bari kugira none ko bari ko baratwara abarundi nk'inyagano babatwara mu kubagira nk'imbohe babacura funa buhoro babica abandi bakaboha n'ibintu bikomeye cyane nta bundi bagwaniye igihugu bakemura koze kubwiwanyu none wovuga uti aya masezerano icoma tukayibagira akava mu mpapuro bikahera tukabikura yego je nshaka amasezerano umuntu wenyene afise ico araganira mugenzi we no kuvuga umuntu wari we wese jewe nipfuza amasezerano y'ubumwe koko sinkeneye kuyabona mu bitabo aho yanditse sinkeneye kuyabona mu bitambara hamanitse sinkeneye kuyabona mu vyibutso abarundi twovibuzimu tukajibuna tukavavanura n'agatima tare n'umutima mubi w'amacakubiri ayariyo yose kuko amacakubiri nayo badashingiye ku moko agashingira ku rukoba agashingira ku vyo tunywa agashingira ku vyo turya agashingira ku migwi dukinamwo ku migambwe turimwo agashingira ku ntara tuvamwo agumana amacakubiri ntidukeneye guca kubiri dukeneye kuja hamwe tukuzuzanya tukubakana ega nibi vyose jewe mbere sinshaka nuko hoba n'ibihugu unyumve ushobora kuba uyu muntu ari bizarre ni n'umuntu jewe kubganje nk'umuntu yemera Imana nabanze ko Imana yaremye umuntu uyu umwe rudenda urubwirabure bwaje gute hanyuma akabona uwo muntu niyo kwibana Imana ikamusinziriza igatangura anesthesi ikamukuramo igufa igakiriremamwo uwo basa ati rero ugiye usinzoje ndaruha ndaza gukora abantu mwaje murakorana hagati yanyu abantu baje baravuka bavuye muri mwebwe yagize abo bantu babiri bikoko kigira ivyo bibiri none ko dukomoka ku muntu umwe abo bazungu abanyabura abanyamerika abanyaustralia abanyafrika turavukana none baje gute tuce turangiza ikiganiro ntiwumva yuko tuce turangiza gende tubwiye nk'umutohoza mico kugira ngo tugende twumvise ivyo ndacabikora ko amatohoza mugabo nibaza kuko vyaje ari sekibi imwe bandi bita shetani ari abantu bataye ubona ubona ko shetani Imana yatevye igafata ikamukura mu ijuru ikamuterera ngaha ku isi kandi yari umuntu atonye Rusiferi yari umuntu aririmba cane ufite ryiza cane aririmbye n'Imana isinze yaca yikangura umwana wazo ibintu gusinda yo nkunda guteye Imana nisinzira Imana ni mushobora byose ni Imana yama amacakubiri rero ni kintu kibabaje cane dutegerezwa kugwanya dutegerezwa kwiyubara kandi mu kubikora ivyo navyo ntitwoja tujaho ngo duhendane ngo tuzokwandika ibitaka yego Jean-Claude Karegwa nshaka ko turangiza iki kiganiro utubwira umurongo umwe canke igitero kimwe muri irya ndirimbo wowe ukunda cane woshikiriza ugwaruka wavuze ko twoyigendera yose twoyigumana ariko ucubwira ko ubaha n'ubutumwa ugwaruka ko bakuruko turatwumviriza canke abantu bumva ibintu by'ubumwe bw'abarundi bakavyumva ku munwa nkuko nyene bakavyumva ku maradiyo kubimenyesha makuru uko wewe uvyiyumvira ubwawe wabivuze mugabo ucishije muri irya ndirimbo baririmbye uvuge umurongo umwe woba wibuka ukunda cane ufise na message tuyidusikurira jewe yose ndayikunda mugabo ufate aho bavuga ati ubuzima nikatihabwa ugwanko ntigubaka tugwanye amacakubiri tutuze nabagateranya tuzokubahiriza zina muntu dusenyere ku mugozi umwe usangira ikivi n'ikigega dufate nka yonyine gusa ikintu kizokiza abarundi no gukundana urukundo iruhande gukundana n'ubutungane twame twiga dukorere hamwe kuko Uburundi
bwinjiye mu bukorona igihugu cifashe c'abagabo biga bakigaburira nta migenderanire nta mukandizi w'Uburundi muri Amerika canke Buraya yarahari ariko abarundi barajya ikindi ubu nta muntu n'umwe gishobora kujya ikindi abarundi bari bafise inturire ubu nta nturire tukironka mu Burundi bari bafise umutsama w'ubuki nta ukihari ivyo byose rero kubera iki kubera twataye akaranga n'akarangamutima kacu urumva abarundi ni bakundane bagire ubutungane bakorere hamwe basangire ugupfa no gukira basangire byose twimbuye tureke gucuranwa ubutunzi bw'igihugu tubusabikanye ko ubutunzi buhari Imana yaduhaye ibikwiye ntihagire uvuga ngo igihugu cacu ngo baraturenganije kuri atagitoro kihari oya ibyo dufise natwe ibiturirana nivyo abandi baririra dufise igihugu ciza kirengeye mbere amata n'ubuki kimu muyaga mwiza abantu ko hari ubutunzi abantu n'abatunzi ibintu hari abantu beza nturabe ubwiza nk'ubwi wanje abantu ababona bagatamarirwa oya ra ubwiza bwo ku mutima bwo mu bikorwa bwo mu nyifato abantu rero ubwo butunzi bwose buba bw'abantu n'ibintu tuburonse tukubwegeranye tubusabikanye twumve yuko hariho umuntu atari gukwega ukuboko wundi akamuteza imbere twumve yuko umudandaza adandaje ataja kugomba kwigungira ko vyose oya ahubwo ateza kuriha ikori kugira ngo bije mu kigega cy'igihugu bifashe mu migambi iterambere ry'igihugu amenye ko vyavuye muri ico gihugu hanyuma rero tureke gucuranwa n'ikintu kibi cyane gucuranwa nta upfa bimaze twabisanze aha tuzobisiga nabo tuzobisigira bazobisiga kugeza ku muhero w'isi hama rero sinumva ingene woja kwica mwene wawe umuntu muvukana tumenye ko tuvukana turavukana turi bene mugabo umwe turi bene Burundi ubonye umurundi mwite mwana wa mama umve ko ari umwana avyagoranye ku wawe mwaheswe mu ngobyi imwe hanyuma ivyo nitwabikora ntizuba dukeneye amasezerano y'ubumwe izuba tugikeneye amadarapo y'ubumwe izuba tugikeneye ivyibutso vy'ubumwe uko tuzoba turi ubumwe twebwe nyene ebwo umwe buzoba buri mu mico mu migenzo yacu nkuko vyari kuri basokuru n'abasokuruza murakoze cyane uyu munsi yaba Jean Claude Karegwa atari ari mu ajejwe amabanga ajejwe nko mu gihugu atari no mwigisha yoba yakora iki Jean Claude Karegwa ndenza ko yakoze ibintu byinshi ararima akazura ifuku yogiye kurima akazura ifuku yogiye n'umuvumbi yogiye kwegeka inzuki arazi n'amazina y'abavugira inzuki hajya abarundi bari n'abantu baciye ubwenge bashobora kuvugana n'ibikoko bikabumviriza ariko kandi yobaye n'umukozi w'Imana nk'abapastori yokwirukanya amashitani yoronse ivyicumi vyinshi yobaye umuntu yobaye umenyesha amakuru kuko yomenya kubaza yomenya gukora ibiganiro bimwe afise abantu bamufasha kuko ufise abagufasha bo mu masanamu n'ahandi cyane ubwo yuko Imana Jean Claude Karegwa yamuhaye ingabirano nyinshi cyane muri izo wonye uvuga ati ko bijye wabivuyemwo by'ukora mu vy'umukuru w'igihugu ngo ndagutware gukora mu bindi bisata bitandukanye kwavuzana ko tuzi ko ubwatsi bushabuka bisa ubundi tutera turengana ni wapfa ngaha mu biro by'umukuru w'igihugu toshuja gukora mu biki kugira twumve ico ikiri imbere ya byose uzoja kuba umuvumbi uzoja kubi urabona ndikonde ikintu ca mbere nk'ubunye mvuye ngaha noca ni mukuru no guma ndondera rega hajya ntataza rutambundare nk'ubuje ko nsangwe ndumwigisha yize kwigisha buca mbanagenda nkigisha hanyuma mugabo niko ndigisha umwana ariko ndigisha noja kurima ndi n'umworozi maze no kugabana inka nyinshi cyane abantu barankunda afite igikundiro kidasanzwe abantu baranga ndamaze no kugaba urumva rero natwe uzotugabira uzotugomwe utugabira ntango ino bakuri kwa by'umusavye Yezu niwe yigeze guhoza abagore bari ko baramurira ati nimwirire mwebwe n'abana banyu je imbere ni heza uvuga ko maguru akuranwa ubwatsi busha bukabisubundi ariko kandi n'amaguru arakuranwa kuja imbere hari ajya Imana iko yategura aha nizocanja haba hari uwundi muntu murakora hari uwundi ategeza kubanza kuvaho hanye kugira uhaje ibyo byose none naja kuvuga ubutumwa naja kwigisha nk'ibyo byo mu baporoti n'abapastori ibyo byose ninigisha neza hari abazokugara cyaye bakaza bakaba abakozi banje bato mu rushengeri wanje turabashimiye cyane muka ntimwambwiye kubera iki mufise amazina atatu bambe amazina mu gihe mwaruka nta muntu yitwa amazina
nkayo urumva tuzi abantu bitwa amazina atatu mugabo y'ikizungu mugabo wowe ufise amazina Jean Claude Karegwa Ndenzako ako kandenzako nako wongeyeko ni Ndenzako nyene wavuze kuri mwene Ndenzako numva ni ivy'umuvyeyi hanyuma mugabo Karegwa naryo ryaje gute ahubwo urantangaje rwose uvuze ko ari jewe wumvise nitwe amazina atatu baruzuye none umwami wa mbere atwaye Burundi yitwa Ntare Rushatsi Cambara Ntama reka tuje jo bundi nta muntu wigeze kumva yabaye umushikiranganje yitwa Dwima Bakana Fulgence abantu nitwe amazina atatu baraba Dwima Bakana ne Dwima ni Kirundi jewe none akubwira je navuze Ndenzako na Karegwa bo izina giwanje ubwa mbere hoho amazina koko nabiri n'amatazirano abiri ubu hari amazina abiri hariho Karegwa na Ndenzako hagacaba na Jean Claude n'amatazirano abiri ayo se amazina ayo yandabise amazina n'amatazirano hago mbere sindatahura igituma abarundi baronse batisimo baca bahindura baca baronka yandi mazina kandi gituma tokwitwa amazina y'ikirundi Yezu yarabatijwe mu mazi ya Yorodani nta zina yahinduye nta mpuzu shasha yambaye nta n'urubanza rwabaye mugi waje tugomba kugira ibintu atabuze yo tubikura nta kabi rero kugira amazina mbere y'abarundi bitwa amazina benshi bariko barakora umuntu aturukije bati ndaturukije biturutse acuye ati ndacuye bicura agiye kuvumba ati ndagiye kuvumba bivumba ndatashe bitaha ayo n'amazina bivana n'icyo umuntu arivuga amazina canke yacari yego yaramavuzina yivuga utashe waba bitaha ucuye waba bicura ugiye kuvumba waba bivumba hanyuma barivuga n'amazina y'ubuhizi umuntu akivuga nka sokuru wanje yarabaye mu ngabo z'umwami zagwana yarivuga ko ari vyema nk'inkoma bicumita nk'inkota rugagaza barasa rugerera barahira ko ari gatiritiri kanyamutimbuzi anganya umutima n'umutwe w'imfizi murusha kurisha kayusha kurinda vugusi y'ivyuma yavuga uti mwasoka imura amazi akarenga inkombe ivyo nivyo baba baborotse canke yabivuga avyivanye yavyivanye kubera yaravyiyumvamwo yarumva icari kujya kiranga ariko aravuga imbyino ya nyuma isozera kubantu bavuga yitwa burasembuye yavuga ko ati ndi rubibi rumanzi naciye mu kabande ndabandanya nca mutoto ndatobekeranya ngeze mu masango usangana mukuru wanje umwami ndi musongora nyundo wa kabunga kamukanya n'ibindi sino biheza abarundi bogira amazina menshi nibisanzwe no kwita amazina bibaye n'ivyo bariko barakora n'ivyo bashoboye bisigura yuko ushatse kutubwira ko wavutse ariyo mazina abavyeyi baba bakwise yose Karegwa Ndenzako oya abavyeyi nkivuka bari banyise Karegwa hanyuma kubera ibyo gukurikira agakuku k'amashengero n'amadini baramadika ko Jean Claude mwe bagiye kunyandikisha ku ishuri banyandikije Ndenzako Jean Claude hanyuma mu nyuma ndashira ko n'iryo rya Karegwa umva ndaguke ushatse wamagara Karegwa ushaka kumuhamagara Jean hagiye utihamagara ni yanki izina ushaka kumuhamagara Giti cenzo kwitaba munyereje gurwanzo ko ni utihamagara ni yanki izina yizonyita byose ntangorane urakoze cyane ndabashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu tugashaka kuganira nanjye ndagushimiye cyane kandi umwanya wanje ntuhera urahari n'igihe nzoba napfuye izo nzoba nakoze bizosigara biravuga bimvugire aho zonkenerera hose nzokwitaba nzodagamburuka yego mwakoze cyane namwe mwese mwatwumvirije nizera neza yuko mwagize ico musigarana uko Jean Claude Karegwa Ndenzako yiyumvira kuvya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ubwiwe uko ayabona nuko ayafata nico yifuza uko byobandanya ivyo bumwe nizera neza yuko nawe umwe wese muri mwebwe mwatwumvirije canke aho uherereye hariho hose nawe ufise ingene uvyumva ukaba ufise ico ushikiriza canke ico wotwunganira urashobora kubisiga muri commentaire ukagira ico twandikiye muri fasoni ntangere hanyuma jewe twako turaganira yari Gloria Munezero no musi bagiye kwidondora ubwa mbere hanyuma tukaba twari kumwe n'umutumire Jean Claude Karegwa Ndenzako ego tukaba twashitse ku kirimba yari yaduteye iteka ryo kutwakirira mu biro vyiwe murakoze cyane rero mwese namwe turabashimiye umukama Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu